ca kabiri ca shikanye no munsi ngaha nuko urwego nshingwantwaro rwa Fondation Femido Jaba wantumye kubashikiriza inzego nshasha zigiye kurongora igisagara ca Bujumbura kuko uwahora giserukira yarose yandi mabanga mu buzima bituma afatirwa cane acasaba urwego nshingwantwaro ko bomusubiriza ariko bakamuha ayandi mabanga muri komite kugira ngo ibikorwa ntibisubire inyuma ngo bidindire bivanye nuko atakanyaga kuyakironka ariko bihabwe abandi kanatsinda twese turumwe ariko nawe nagumemo kugira ngo aguma asahiriza yongera afashanya n'abandi kutsi kivi naho muri kano kanya mubona ari ngaha ku mutima kuko mukundana kandi musangiye ikivi aho muri hose muba muri kumwe izo ndongozi shasha z'igisagara ca Bujumbura zikaba zirongowe no mu fasoni Liliane Gahungu nkaba ndamusaba ko yova hasi murakoze cyane muri ayo mabanga azofadikanya n'umushinga nahe Gervasi ndi kubgayo nabana ka murakoze cyane bakunzi ba Radio Television Burundi Bwiza unaho turi kumwe na Madame Liliane Gahungu agiye kurongora Fondation Femido Jaba mu ntara ya Bujumbura Mairie gatubanze tumuhe ikaze mu kiganiro turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ego Madame Liliane mugiye kurongora Fondation Femido Jaba hano mu ntara ya Bujumbura Mairie biga mwimva gute mwakiriye gute ano mabanga? Ego twakira twazakengera kanyamuneza kenshi cyane gose kubona abaturongoye muri Fondation Femido Jaba ku rwego rwo hejuru barashoboye kutwizera bakaduha aya mabanga kugira ngo dukorane tubashe guteza imbere i Fondation Femido Jaba yacu na kanyamuneza rero no munsi ntangere ego kandi tubonye hakanya kubashimira cyane gose kubona baratwiyumviriye bakatugomwa bakadushinga ayo mabanga. Ego Madame Liliane abanwanyi ba Fondation Femido Jaba hano mu ntara ya Bujumbura biteze iki ku mpinduka hano mu ntara yanyu ya Bujumbura Mairie ni yahe migambi nyamukuru ubafitiye mu mbere yo guteza imbere Fondation Femido Jaba? Muteza imbere Fondation Femido Jaba ubwa mbere na mbere turondera abanwanyi benshi ko twacakeneye abanwanyi benshi dukorana ibikorwa vya Fondation Femido Jaba tuzobarondera tubabwire akamaro kari muri Fondation Femido Jaba ko Fondation Femido Jaba ari fondation nziza idakumira itashingiye ku bwoko ku migambwe cyangwa ku madini ego hama cyo tubabwira akamaro ngene muri Fondation Femido Jaba hariho gufashanya ari umuntu ashikiwe n'ineza canke ashikiwe n'inabi turamushikako tukamugarukirako ego hari guteza imbere imico n'akaranga ku Burundi ego uri kumenyesha urwaruka abajene ivyerekeye inkino n'imico kama kugira ngo bashobore kwiteza imbere nabo nyene n'imico n'akaranga bishobore gutera imbere navyo nyene ego gutyo n'igihugu cyatekabonereho gishobore gutera imbere. Murakoze cyane Madame Liliane tubashimire cyane. Murakoze namwe. Bakunzi ba Radio Television Burundi Bwiza mwandanye gukurikirana ibiganiro bica kuri Radio Television Burundi Bwiza kuko ibiganiro ari byinshi birabandanya turabakunda cyane.